jewe shaka kugira menye urumva Lydia koma We Lydia. Lydia. ana we Lydia we imagine yako sio ya Mkiislamu mwanangu sio ya Mkiislamu hii Mchunge. Lydia. Huyu jamaa amepanda na Kiswahili. Lydia. mimi si nimekwambia kama nitaingia dini kidogo sasa imagine yako wewe mimi nakuya dini yako jina lako Mariamu jina lako Sara jina lako nani Zainabu Jina lake ni Lydia wa maana. Okay jewe shaka mufashe gutahura guys bike jewe jewe kumvuga bijya n'ibintu jewe ngwiza n'ubusa umvuga ni we Wewe nakubali, mimi nakubali. jewe nimuzopfa munyigize na replique bijuju nka bijya doce bandanye rero bavuze umuntu akora ngo showbiz ngo numuhoste mu kabare ngo je mbone ngo haribo ari amaposte nimba ariko ubushomeri bwabaye bwinshi mu Burundi abantu kugira nahura parce que uvuze ngo uri umuntu agira showbiz y'abaririmbyi iyo ugize showbiz y'abantu bakenye ntuzopfa waratunze turishwa mushanga umbwiye kugira showbiz yaziranotse umbwiye kugira showbiz za wa mukinyi wa football atunze ugiye kugira showbiz y'ibintu birimo amafaranga nayo mu baririmbyi b'abarundi ntushobora kubatungira ko nabo umuziki w'ikirundi utabatungishije sinzi ko mumva ushaka kuvuga Mama Beni giro basefera gafunono. oya nikungurana ubwenge basha twungurana ubwenge parce que ariyo ugenda en fait nibaza yuko jewe abantu bashaka gukora ivyo abandi bantu bose bakoze rimwe na rimwe nukutimenya potential ufise nukutamenya tala ufise ushobora gukoresha nawe ikuduze nawe bazokugira ko showbiz None Beni Kare musigurire yego nk'akarorero ntiwabonye Orege ko yagize showbiz abagwiza atunga tumenyane ziranotse tumenyane nora ko byagize akamaro byamuhaye oherageze babe ageze ujya mutipu no munsi Yenye namuvayo rati. Nta manya gifisa ari afisa akazi kenshi. urumva jewe icyo nashaka nuko umuntu ashobora kugira shwa itariyo ya kariyeri sinzi ko mu bitu ushatse kuvuga Karandiri promoter. birashobora gushika Landry arihe Beni niba butabaje. we Landry we tumefanya na gahunda nimba wabaye sorry vraiment namutima kurimo Landry nariko ndabaza Kuvuga ngo umuntu ngo akora showbiz bwo abantu bakenye ngo twe tubayeho gute. Je naziyo navuye ka Beni je. oya we sinarinzi gukora showbiz Landry je sinavyo narinzi Urita kuri. Nandiri promoter atwara umurivyi. oya je navyo narinzi je deja n'ijambo showbiz ndarize None Landry akora iki nimba adakora showbiz? oya zigende buke oya Promoter ashobora kuba muri TV ashobora kuba ari iki ashobora kuba umujournaliste Nindira dusigurire iyo byavuye Landry Karandiri ababwire showbiz cyari. Ngene byatanguye je naje kuri live cyashikira ku muntu avuze ngo nkigikora showbiz nanje nugambe naye numvise iryo jambo candabaza ni ijambo showbiz bisigura iki niyo baciye basigurira ngo numuntu wajeje kuza aravuga amabuzz y'abaririmbyi Oya sibyo. Oya Beni ngikora muri showbiz donc naraja muri sport mu gisata ca sport kwa sport nagari sport shaka kuba showbiz cyangwa se nibe na showbiz muri sport biratandukanye na showbiz uburi kuvuga amakuru y'abastar abaririmbyi ntaho bihurira n'imikino cyangwa n'inkino okay showbiz none isigo ukora iki ofete ofete kaduani jambo rero Rwanda baramukije. turakuma yego vrema kandi uwumure vrema nta muntu yakuvuze nabi nta n'umutima wari urimo vrema Kubera ko dadi wisi ndamufana. Yena ngo ndirengane ko ndirabira video cyambona ari live cyamba just kumviriza izarimo none umvise igisize mama cyanda gira okay moremo gira menye rero naca numva rero yisize rero oya tuko turungurana ubwenge ahubwo tubwire nawo ngere babisigura rero urazi ko ndakubaha cyane urabizi na jewe ndakubaha bro
byase yuko nikawusha mugabo ndabitahuye kumva ko nawe kuri abaza bivanye na Ariko ndabaza kabisa yego. Reka baza. Okay, urazi gituma narivuze uko kandi sorry nimbano narimbabaye. Nipo aleze kabisa. Nibabaye cyane kubera urabona ubuzima bwo ngaho mu Burundi twese turabuzi. Bon, turabantu baciriritse ubuzima bwacu buri down paraporo y'ibindi bihugu. Sivyo biraza tworinda kuvuga ngo ibintu two. Rero Debo merci muri rusange amundondere Debo. mu gihe twese muri rusange ibintu bitameze fresh no muziki nta ushobora kuja mu gihe muri rusange haba hari ibibazo byinshi abantu baba bifitiye ikiri kimwe mu bintu biba bigize igihugu cyane ko nta gihugu na kimwe kitagira umuziki ni ibintu cyangwa n'akazi kaba gakorerwa mu gihugu runaka tout à fait reka ngire nishyura ku kintu cya showbiz muri make show business sibyo urumva mu bya showbiz harimo business je ndibaza ingene genda gitahuye gitahuye ingenda bize muri cyo kiba harimo business ikintu kiba showbiz ryari ni mu gihe haba hariho deba kanaka yinjiriza abantu bose ibinjiriza amafaranga ikintu kiba showbiz ryari nk'ubu Fernando na Gusto Fernando turazi neza yuko afitanye ibibazo sivyo me tugiye muri showbiz sivyo muri show business gukomana ariko mu nyuma bagakora show abafana bakaza kubaraba kubera ko bumvise iterana ry'amajambo kuri bo aba bakabinjiriza amafaranga aho je ndibaza ko baba bakoze ico bita show business bakoze ico bita show business donc baragiye baratorana amajambo ku mbuga baragize ibiki hama mu nyuma bakabivyaza umusaruro bibe bakora nugukrea na skandale kugira konsere yawe izoronka abantu ariko ugakrea skandale ikwinjiriza niyo bita show business jewe igiye mfungwa ejo ndavuga ati jewe urumva ngira ibi n'ibi okay mugabo hacaza umusani avuga ati bijya bintu akora jewe umva arandega ko umva ari byo byamwononeye show business so kintu na show business kibirimo ngaho mu gihe hari abantu mbandiko ndababaza atacu bariko barahomba c'est ça umva aho nta kintu na kimwe je mbandiko ndinjiriza umuntu mbandiko ndinjiriza umuntu me mugabo tuvuza Sadbi bavuza ati Sadbi ati Fizo ebana jewe baduhaye baton wo gukoma urabibona agacaza umubosi akavuga ati shaje ngenda abahe stage ariko umwe aza kuva kuri stage afise urufunguzo rw'umuduga kuri stage afise urufunguzo cyane umva murani kandi no kubaza question yego nta kibazo mugabo niko ndavyumva so kuba jewe merci kusiguro nabitahuye merci Christ nabitahuye Randy promote basi Randy yego sinzi dufasha karore amajambo y'amagimisi twavuga ya Gina na Nerina ijya ni showbiz canke show business nibona yuko ujya mu demo yaciye asohora indirimbo none mbere kwanza no kubanza kuraba kwanza abantu babivuze ni bandi bakora iki muri c'est ça bagira ibiki hama ukatuha valere ico kintu ingene kije kuko iwacu ngaha mu Burundi iwacu urumva ari ibintu sinzi ku munyempano umuntu ashobora kwiyadukiza akakuvuga ko ibintu benshi bakaca babyita showbiz bakabyita izindi nzira zabo rero ngaho ico kintu kizoba showbiz gari ico kintu kizoba showbiz mu gihe Gina nyene kuvuga ko ivyo bintu icyambere kwanza bitamubabaje icyakabiri kandi afise ikintu kana kari karabyundikiramo turaba twese muri rusange ese we akabyundikiramo mugabora dore mari kibazo kingaha uragende tubwiye no kuri Nudel kuri saga ya DJ Paul na Double J uragende tubwiye ico wovyibaza Merci beaucoup Dadwiz. Eu chamo como que thank you. Baratanye ngaha mu mitwe ibara riragwa bamwe bafata kote ya DJ Paul abandi bafata ya Double J ngo wowe nkeneye wowe wanarize urabe ico DJ Paul amari umuziki w'u Burundi na respect afise guhabwa
niyo na respect Double J afise guhabwa urabe waburindera uwundi ikibazo kiba cyavuye kuki cokemuka gute DJ Paul tumubuze mu Burundi avuye muri industry hazofiki avyumva ivyo nibiki vyabaye canke bari muri base ejo bizohinduka Pole yaraje bya kuri live kuri TikTok yaraje bro yaraje kwe aza kwisigura kuri yego kwe dushaka Landry Promoter dusigurira atubwira ko nk'umuntu promoting umuziki w'u Burundi kandi abartiste biwe nabo twumvise hari bitagenda neza. Mfite jewe igituma bese nigeze ngira ikirije kuri ivyo bintu ariko kukimbajije reka genda kubwire nyine genda byumvire jewe burya nari maze iminsi ntaza ama live cyane kuri TikTok kubera ko yari maze iminsi bifise indi ntumbero wasanga umuntu ariko arashwana n'umuntu ku ma TikTok urumva ugasanga gufana n'umufana wawe mukubwira amajambo atari make ugasanga bakuri kodi bagacha kumva abantu uri kuratukana umva unangusha brains yari maze iminsi nazi umugari ibintu bipanze neza ku murongo nk'uko umuntu bahana ijambo umuntu akavuga uko yumva ikintu biba ari sawa bana bene itutsi bigira ibintu je byamaze nari namaze kuba desi n'umusani wanje nta mwanyiye ku ma live kubera sanga ikara baza gutukana ugasanga biri ku murongo ni sawa tubwiza tuvugisha ukuri twese ngaha mu Burundi muri industry hari ubukene nasabye ariko kubivuga turakenya sivyo mugihe no dukenya irazira ko nta mutagira ntako sakora bose afanye kosa muzeni kubatida asa kandi boss ni boss mwambie tajiri hano ni Pasha tukavuge tumuye ijambo twumvirize. Ndaka kubona neza n'umutagira umucawa wiwe. Ubu muvugizi ngira bibereho neza kuko dufite ibibazo byinshi. Industry yacu ifite ibibazo byinshi cyane byinshi. Twinjiye mu mizi. Pole n'umuntu adasanzwe kubera ko n'umuntu afite ubuvukanaka ko afite fan base. Afite fan base kandi na fan base tumenyereye. Pole n'umuntu iyo akoze show ziwe vraiment ziba ziri live anakizinya moto urayibona bro kandi ahemba neza abakozi pole na musari bapata iyo uvuga ngo musari ngo muraje murapatanye je nyaka na je na musari bon ben abaza pole akurishe uvuze ngo murapatanye pole uvuze ngo murapatanye wasanga guhaye maki pole n'umuntu ebana mwakoranye affaire musi miliyoni 5 4 6 yani umutajiri tu yani pole n'umuntu uvuze ngo murapatanye ngo usanga uvuye mu maherero usanga usabye na maki kuko umuntu akunda umuziki umuntu akunda kubona murapatanye usanga yagize yaguhaye mbere n'amafaranga maki kubera ko ari mu bakeneye mugabure bibanye nayo mwinjije oya ntavyo kugabura pole ni tajiri iyo ugatunga pole n'umubosi mazini justement nico gituma ndiko ndumva ingo nariko ndatahura igituma Pora kwisigura nga parce que Beni abantu baramututse ngayo baranyagima nta muntu yamututse uretse ikintu dushaka kuri Landry Promoter dushaka utubwire wewe nk'umupromoteri w'u Burundi dushaka utubwire twese twagombye twumva ngo bajya bati ba artiste bavuga Pora ari mu makosa Pora akavuga abana barandengereye kwayego wewe nka Nasatbi yaramubwiye nabi mu Rwanda yes wewe nka promoter tubwire ubibona gute aba artiste baba bari mu ikosa by'ukuri bararengereye umusaza gute cyambere Pole nashobora guhagarika gukora ibiteramo bro ujya n'umuhamagaro ko bivuze ngo ari mu kwega bivuze ngo maronka amatag bijya nino mwebwe mwese muja ku ma live azokira muri ivyo hanze kandi Pole ngenda muze muri ivyo umurundi na kwa kwa banje barundi babiri cyangwa batashiramo ikibaho n'umuhamagaro rero je kubganje je nka jewe Landry Promoter bisho kwifata video ngo ndibaza benshi murakurikirana imbuga zanje je nari mfise ibice 100% byo kuvuga ibyo bindi bihugu duhana imibe nabi kuko mfise platform zikomeye sivyo ariko ugiye kuraba neza ugenda gusanga jewe
nta hantu na hamwe nigeze ntaginga igihugu na kimwe canke mvuga nabi president bari bikibo ibintu byari bimaze iminsi biharawe muri no minsi bibaza murabizi nta namwe dusaga jewe nagiye kuvuga n'aba bantu babandi kubera ko mba nzi neza ko tutangana kandi baba bafise aho intambwe bamaze gutera rero umuntu amaze gutera intambwe mu buzima canke afise ivyo akurusha respect ni kitu cha maana sana respect ibikenewe cyane rero kwiyafe ya DJ Paul na abasani bacu DJ Paul kuza kwishurana n'aba basani DJ Paul n'umushoramari abafise umuavoka abafise ibiki wowe ndira ko bagutaginga tuba ku mashoninga hama mu butungane bamubwira ati ntuzosubira kuvuga izina ry'uyu muntu n'ubu byabihebye ure n'umuntu mukuru hama ba artiste nawe ku mashoninga umuntu nka DJ Paul uzi neza yuko bafashanya Daboje yamubwiye ngo ndaguhaye 1 minute. Oya jana bijya bintu wapi. Wo umuntu nka DJ Paul ntushobora kumubwira ngo umuhaye indwi imwe umuntu mu businessman nk'ujya nikibaho. Landry. Niba abo jengira. Ona ko Daboje agomba gusohora indirimbo. Gusohora indirimbo sinzi indirimbo ya Dabo. Rero agomba gusohora indirimbo urumva. So usura kuba abareka create trends. No. Abonye n'ubwiyo ababizi yuko umuntu Apollo bashaka kumubwira ngo ndagwaye deje. Landry. Ndakwemera sana kandi umuntu uza turemera impamvu ari bikorwa yakoze timushimire. Siko? Ariko hari ibintu je nahuriza ko bamwe n'abagenzi bawe ba promoters kandi ndabitahura rimwe na rimwe nkuko babivuze hari ubukene buhari numva haba mu baririmbyi ibintu kivyo n'ikintu ariko mamba je nibaza ko mamba dushaka kuba abantu batera imbere canke iki bowe je sinibaza ko DJ Paul akora n'abaririmbyi nibaza ko akora muri system y'abantu nyine akora kumva uko turazi yuko bakenye naho badakenye oya bon ntibakenye ko baritunze kandi babayeho neza ni uko uravuga dikapini uko umenga uri kuvuga amengo urabimusumbira Landry promote kandi yicarana nabo aza aho baba bicarana basangira era twibona dushaka dikapi ntidushaka kwinjira muri detail n'amadetail dushaka ingenge gato dushaka reka mbwire Landry promote babarira gatoya abaririmbyi hari ikintu kibona colonization igendaga man nukumva ko muri mudasho man simvuze ko DJ Paul ndamushimira kubyo barakoze gose ariko nta nayo nzokwemera yuko umuririmbyi asuzugurwa cyangwa fatona ibi bintu byose bavuga ngo ukiraho nyene reka tubishire ku murongo okay twese nuko nico duharanira niyo mpamvu bugene navyo bidutunze ese umuririmbyi yasuzuguye ninde yisuguye je nka je ndashaka kwemeza yuko kiri ku yasuzugu inde kuja sawa kuri bijya Paul yavuze bijya ya kuyo case ya bon en fait je kuri ico kintu naco nibaza ibi bintu bijya bintu Paul mwamuzanye live araza aravuga ibintu mugabo nibaza neza ko yari karishura ivyavuzwe kera bisigura ko Paul yaragifise mu mutwe video kiri kwigeze gukora ibyo bintu ngo byansindimwo n'ibindi nibaza neza ko ariho Paul yavuze yuko ngo sinokumira ngo umupeti nakiri ngo gufata amavideo azanshaka kugaje Landry ibyo bintu yabivuze hariho ikiganiro yakoze kiri kwa mwishura ku bintu DJ Paul yavuze mu kiganiro kuri YouTube kandi azi kubisura yamwishuye ku video yari yakoze afite n'ikibazo na Double J kiri ku amusha muri ico kiganiro kandi atararimo so kumwishura rero akamubwira ati Jesse ndi muri ivyo bintu nuko ikintu cy'Imana yanamvize nta muntu wose nawe kumvize ya video yagize kiriku uravyumva neza yuko yari kuyishura umuntu
yamutanga Inge gato kugira nanje ndabakurikira rinye. Mu bisanzwe, inge gato, mu bisanzwe. Mu inandaro ya vyose bafiki. Ni giki bapfa. Apara amajambo ya bafiki. ahubwo dikapi dikapi jema tugaje tunajugaje cyera rero bro sinigeze nishimira ijya mvugo nishimira ijya mvugo ariko natawe ikintu kimwe bon en fait kuvuga umuntu ngo numwana w'umwibarabara n'ibiki n'ibiki cyose byo dushikira yari shabu randi yatewe nabo tunagira mvuge rero ibintu bimaze kuja live bimaze kuba bimaze kuja muri entertainment maze kwinjira muri inzu numva ngaho ntibakirimo y'ubutagira cyangwa by'ibiki nze amaze kwemera kwishura nuko abamaze abo kuvuga ati bana bo ngaha ibana gupambana on ndibaza ngaho tubitahura kuko amaze kwemera kwikuza kwishura na kabisa n'aba yiteguye kuvuga ati bana ibyo baza ariko je ku bwanje hajya harabaye rero kubera ishavu mze mwamuze mu live vya mnyongo lakini tajiri hano niwe niba kujya papa yo kugira turagapfa nabi bapana kwera kwanga kwera yashavuye ariko ntiyabitanga kiya gihe Landry tuvugishe ukuri vraiment bijya bintu ijya video akiri kuyavuga ubwa mbere byabaye ariko ari mu kiganiro nyine kuri YouTube urabona yuko DJ Paul yovyuka mu gatondo agatuka kiri ku kwera ubona ko afise umwanya abarinzi bacu mama babwira yuko batagendero kandi ahantu twese turi ngaha ikintu turavuga mu muziki w'uburundi sinza abarinzi barundi keneye ko muzana afise indero sinza abagospel muzozana abagospel nacu barahari vraiment mu indero abashikira dikapi mon frère dikapi kumeneka namwe muri mu miziki wese nuko arate tuvuye ukazi twa welcome umva uzama bivuga cyane umuziki na discipline birajana bro icyo ndagishigikiye ategezwa kuba sivyo mukazi kose turi mu basani gusa ubuzi busanzwe tuzakuba dufite discipline kugira amafere yacu agende bo bavuga ko discipline kari urufunguro rwa byose n'ingose shamuta kuvuga ngo urumva ngo bagose none ko ari abavuga ko na prince atagira prince ari magose urumva rero bon discipline ni ngombwa mu bwa misi yose tunafata ko na discipline haba mu muziki haba mu gihugu haba mu miryango tubayemo haba hose urumva sivuga ngo mu artiste ngo mbere ba yakunda para poro y'ibindi bihugu bizazi none garante bapfuye iki je ndacaba ikintu bapfuye n'igiki nigikida Beni umbiriza Beni ya mbere na mbere ikintu cyatumye bashwana gose cyakimaze imisi yarawe nuko Double J umuzeya DJ Paul yakoze projet ya Double J na Chameleone urumva yego amaze gukora iyo projet rero hama sinzi ikibazo cyahabaye Double J asohora indirimbo yiwe na Chameleone DJ Paul atabishize kwa koro uravyumva hama DJ Paul kwera indirimbo ari wiwe afise na copyright arayitibura kuri YouTube amaze kuyitibura Double J acarashavura acitangura kuvuga amajambo araza no kuri Silent Vibes avuga ati DJ Paul ndamuhaye isomeye nibazo bayasubye ko indirimbo yanje mugabo DJ Paul araza aratubaza ngaha kuri live aratubaza ati none nyimi indirimbo ari yiwe nayiposting nguvuga yuko indirimbo yari amaze gutwereka yuko ari ya DJ Paul ayifise ko droit zose zishoboka Double J we ariko yereka abantu yuko indirimbo nkuko bo babayisangiye urazi igituma Double J indirimbo idashobora kugaruka none Paul buja ijya projet no kwirarana arafite projet ya mbere iri kuri YouTube ipostingwa kuri YouTube buya bintu byaje gusanzara haheze amezi mbaranga indirimbo burera yashyize kuri YouTube kuri YouTube ya Paul indirimbo kutega
rero zo zose niyo mpamvu yaciye kirakorora ya indirimbo ni yandi mu majambo Ngiye gatoya njya tumarira amazi murabaza mukagisha Chameleone yaramuvuze muri press conference. Kugira ngo yuko kore bari bavuga yuko abakora amakuru. aranabiriha byose acharamuha expert chamuha projende achamuha Paulin amaze ku projet ko Chameleone yari busy baci bakora video ya cartoon nuko Paulin chapo umuzigo wiwe hama mu nyuma expect achabwira Double J yuko yamaze kumuha project umusaza Double J achagaruka muri studio atarahindura project okay project nawe acara posting ariko copyright rero umva izina YouTube irabizina n'umudiyi waba bagufasha rero gusa ikifata nziga mpari ndi nakoranye na expect ikiganiro YouTube yanje baruka gutwara oya barayitwaye garante ndi mungorana nyinshi dadi yabwo uzoka video mfasha ngoma gutangura shasha aze zocho mpa link shambo gari gezo gufasha Andri we na banakwibaga ama YouTube kila siku weye abakurikira bari remove bari baba barazi Andri mugana nawe kweri ari nk'amahinyu YouTube ejo rizo baba batwara buri gihe Andri promoter bamwiba YouTube yo zimaze gutera imbere Andri urazikushaka bro urazigurisha wewe oya umviriza weriza warandonde mugabo jewe mbona experience mai mambo na posa bisema nonera wowe Demir vunje ntibari bakwivye hito ibi basi umviriza kwanza umviriza sikuiba ibayinyi bari muvize bwiki bari report ngamba bari muvinga iyo bakuripotinze iragaruka iyo bakuripotinze hari amezi baguha ikagaruka ndabizi iyo bakuripotinze ibihangano washyizeho bijya urabisiba kuri YouTube hama bakaguha iminsi ikazogaruka
Taho Krista Showbiz. Ingo message. Ikiyago kirahindukiye mu mwanya muto. Landry wese mani Landry mbwira ibintu wapostinze hanyuma YouTube ikaguhana mbwira ibintu washizeko bya oya baguhana barira murekane narana Okay. Hani jambo. Ndagira mugeze w'ijambo rimwe ndumva ko n'amadosi yatangiye kuba menshi. tubwire shaboga Yego nagira nerere vraiment iyi message sinzi bo nzoraba sinarinzi ko byabaye gutyo. Mugabo ariko jewe ikintu nashaka kuvuga kimwe izi ngorane ziriho sinarinda bizivema ko Polo yaje ngaha kwisigura ku ma TikTok donc urumva peut-être sinzi ko TikTok yabaye senare sinzi ko ari cyo TikTok ifasha sinzi ko bamukire namwe amashowbiz urabyumva alors ikintu rero nashaka kuvuga izi yegereye z'abaririmbyi na Pole cyangwa n'abandi bagize ikosa nyamukuru razaho ririga Daddy na Ange mubimenye nejo mwe mama mubaza abaririmbi cyangwa baki ikosa nyamukuru kesa swa aba boss bafise amahera muga batangabirano bafise kuririmba kesa swa afise ingabirano yo kuririmba muga atamahera bafise izi ngorane bagwamwo ni kubera igihugu n'amategeko atanga ivyo bintu irasuhura nukuvuga yuko nta mategeko bagenderako ashobora gutuma na kontra basinyiranira yisunga amategeko yo gukingira umuririmbyi agakingira n'umubosi ani kontra za kijama ni kito voilà ni kontra za kijama ni kontra zuku umubosi abazi yuko umuririmbyi akenye hama umuririmbyi abazi ko uyo mubosi afise amafaranga hanyuma uyo mubosi ari amafaranga propose uyo muhuntu kubera azi niveau yiwe donc mugabo bigiye kuri icyo no kwita la loi de l'industrie musicale c'est la constitution de l'industrie musicale harajamo n'ama clause y'amafaranga utaja munsi iyo utumiye umuririmbyi ku ruririmbo rwa clip cyangwa muri concert cyangwa muri event ni kuvuga yuko abaririmbyi yo kuvuga mucamo mpakajambo sito abaririmbyi yo mu Burundi bene ababosi bo mu Burundi bakorera mu kirere ntibari protege nico gituma ivyindyane bizokwamaho rero j'interpelle ikintu benavuze nico mugabo urazi yuko hari ibigo byinshi bikingira abartiste mbwa abartiste batitura ko turafise OBD yangaza turafise OBD mbwa ugiye kuri abartiste bari agree ni baki usanga ari ba masterlengi usanga abartiste batayerekwa icambe na mbere kwanza muri wacu mu Burundi usanga n'abartiste batayerekwa usanga rero amicale de ngo nyaku cooperative amicale usanga amicale de musique donc batayerekwa ugasanga ni mutse kugira za OBD za droit d'auteur ugasanga n'abasani ko bamaze kwitura OBD ibibazo rero abasani batagira amarecherche barondere donc agate bon ibibakingira birahari be amundi birara kubasani babijamwo ni mu mpijambo ndasaba gore hinje gato cyamana ko deminute okoze Benadije kuvuga ngo igihugu ngo nta ntunzenya ngo nta mategeko ngo akingira umusani canke iki ibyo byose birahari na kimwe igihugu kitaze ibyo byose birahari ahubwo nuwa nabahe bazane muri twebwe bon abahari bashobora kuba bari bakora bizwi na leta ni bande ni bangahe kuburyo bavuga ati jewe natanga ikori jewe natanga ikindi erego umuntu leta ntizoza kugufasha mu gihe wewe utigeze utanga ikori deja ntikuzi wowe uraje ngaho kuririmba ego ukavuga ngo urazwe ariko ntubuzwi muri leta none wocuza uvuga ati ngo igufashe gute kandi hama ikindi naco nibaza yuko umusani araja kuri connexion yo Daddy Wizi Daddy Wizi shikirwe manzi ndera naho bacu batubwira icyo bisigura ibyo banyandika ko wumva ko bigamani je ko risishora kubona message ibintu by'abantu uzenya by'abadabo mwanya n'umwanya biraja mu ntuzenya biraja mu ntuzenya mu rukiko nabone rero bazovyiga ko bisigura yuko amategeko ahari uharazohanwa indira gato we foto
foto nkundiraho nyene Yo. kugira umbwira yuko hari abaririmbyi ngaha mu Burundi baririmba batari yarojistre batatanga n'ikori none Bien sûr barahari kandi benshi. abo bakwiye agasho no guhagarikwa period Bien sûr. bidondo nimba ari abantu baririmba batanditswe bakaba bari muri sore Burundi binjiza amafaranga ntibariye n'ikori abo barafungwa Nige gato ngo aheze goreti reka twumvize goreti mumpe bashimira Bakurikiza umunota umwe amategeko ndabasaba y'igihugu urumva n'ingorane. goreti tubwire goreti foto Goreti None atubwire. nza kuvuga gute ndi muri bisi ushaka kuvuga cyane ngo ndabarenze urwa murakoze hari umuntu ariko ararikodinga kugira mvuge nzi ko ntazobisubiramo akaja mu byo ashaka gushikiriza abantu mwama muri ko muravuga ngo TikTok ngo ntihagiye kurisigurira ngo TikTok ngo ntihagiye kuvugira Jean comme si TikTok ari ikintu gisuzuguritse umuntu aba ariko arabivuga bariko akoresha TikTok abayifise abantu abaza kuyikoresha est-ce que mamwe aza ko muko musuzugura abakoresha TikTok cyangwa namwe bamurimwo mu muri ko marasuzugura gatoya ntimunyatake tugende bukebuke jewe ndashaka muzotubwire ahantu vyanditse yuko umuntu ahagize utuyeho tuba canke manatangizi haba yuko atigeze kuja kuri YouTube vyashizeho nabi Beni bariko babaza application hinga gato oya si Beni bimaze kuvuga menshi hinga gato manzureke dadi nukuri Beni si wewe nuko urakavuze cyane nibuka yuko ntigeze ndabivuga abantu benshi abitangwa n'abasare kuko muri umusare ntuzwi na bose hinga tugenda bukebuke iyo TikTok muko murasuzugura murayikoresha nkaza ko muko musuzugura twebwe cyangwa muri ko namwe muri suzugura kuko uri kuravuga ngo yabivuge kuri TikTok c'est comme si nakantu gaciriritse umenga uvuga n'abantu baciriritse okay nawe niho waruhura urayifise ico kintu giciriritse banza mukore kuri gose nibyo nashaka gushikiriza abantu mwibaza ko mwamubivuga ko nko gusuzugura abantu nkapano yakoresheje abantu muhagarike kuko namwe murabikoresha nta washyize ko bategereza kuja kuri YouTube kuri ico kintu ikingiro cyawe ni TikTok ni platform nk'izindi ni platform kandi biravana n'ingero buri kurayikoresha n'ibyo uri kurakora ariko y'abantu bamwe yasigaye mbona ku mbuga bakoresha TikTok bayikoresha ibintu by'amafoto duhere kuri wowe YouTube yawe wavumbura abantu bitemewe wakora abantu yuko bahitana batuka abandi ese wowe kuri YouTube kaciye tuvuga ngo YouTube iraciriritse ni wowe uri gukora ibintu bibi nakubwire sister sinavuze yuko TikTok bose naje nayishinze nta muntu yavuze ko iciriritse ni platform nk'izindi kandi umuntu acishaka ibintu byo bigorere promotion kandi bikagenda ahubwo ndiko mvuga kuko ibintu by'ama live iwacu burya umusani araza kuri umuca muvuga ati ntabyo turatahura mbwa ntimuca muvuga ati kuri TikTok icyo yisiguriye muri nzi nka Sadbera ashobora kuza kuri TikTok akaza kumva akavuga ibishego kugera ku munota wa mbere umuririmbyi nka Sadbi agashikana n'abantu ku ma live Garandri ikibazo si TikTok ikibazo kiba ari uwo muntu igishego cyabinakubwira kuri TikTok no mu buzima busanzwe bivuga voilà murakwiye kwishimira none TikTok ni ituma abantu batibanga TikTok ni platform merci rero soko baza baravuga ati uyu munsi nta kiganiro twebwe kuko ijya nisharuzi yuko atari mwaje kubibwira uno munsi nta kiganiro twebwe yashikirije amakuru kuri TikTok voilà boyo ari ukuntu n'intumbero ukazana umuyinvite ukazuraduza umuntu umwe canke babiri ukaza barabazi bava kuko arabasani bamaze kuruha arabasani batinya par exemple akaro kafi nka Rinoji dad umuzanye muri live umuzanye muri live hariho nk'abantu nka bon turi nk'abantu nk'umunani tumubariza umuntu ari timide cyane haduga umuntu umwe cyangwa babiri bakabaza ikibazo donc ibintu nyine bikagenda neza garanzi hinga gato nisheranze garanzi muri ico gihe umuhosi ni wacamenya ati bivanye n'umusanzanye ndaduza abantu bangayugira habe ordre ivyo ni bisanzwe dora tubikora mugabo je maze kubona abantu aho bariko baraposta ngo babantu kuri TikTok ngo wa muntu comme si TikTok
tugende bukebuke mwagizwe abasare n'abantu tugabanya akarire uzogisigure neza sister gisigure neza Lydia